twebwe mu kimenyeshamakuru shikiriza twamye dusangiza abantu abagenzi bacu rwaruka ahantu bamenyesha ko ikimenyeshamakuru shikiriza gisanzwe kigizwe n'urwaruka ari nabo banagitanguje. Dusanzwe dushikiriza novuga nti amakuru atuma urwaruka kanaka narwo rwumva rwoshobora kwirekura rugakora ibishoboka vyose rukoresheje ubushobozi bwavyo. Ni naco twita muri devise yacu testify to inspire, gukabura canke kwinspira nkuko bakunda kukivuga. Rero iyo turose ikintu gishasha twama dutunganya akaryo nk'aka kugira ngo tubasangize ubwo bumenyi canke ivyo tubanovuga twibaza ko tubarushije ayo makuru tubarushije kugira ngo adufashe twese. Ahantu bamenyesha ko kuva mu 2001 bamye dutunganya inyigisho zijanye n'ukuntu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi neza. Twaratunganije inyigisho zijanye n'ukugene urwaruka na cane cane kwitunganiriza imigambi bwo kwimenyekanishiriza imigambi yabo biciye muco twise shikiriza hub. Turanabakurikirana cane cane mu bijanye n'ukuntu bomenyekanisha ivyo basanzwe bakora bonyene batiriwe baraja kubimenyesha amakuru bishobora kubasaba amahera atayo bararonka kandi bafise uburyo bw'imbuga ngurukana bumenyi. Mu nyuma mu 2024 naho nyene twashoboye kuronka akaryo ko kuja mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Ivyo twakuyemwo twashoboye kubisangiza na bagenzi bacu mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Rero ni akaryo keza, ni umugenzo tumaze kuba tugira. Turavuga tuti ko twashoboye kugenda mu makoraniro avuga ku bintu bijanye no kumenyesha amakuru, hanyuma tugashobora no gukurikirana urupapuro ruvuga ukugene abimenyesha amakuru vyokora amakuru ajanye n'ubwimukira. Reka tubisangize na bagenzi bacu, hanyuma twese hamwe dushobore kubikorerako, hanyuma igihugu cacu dushobore kugiteza imbere duciye muri wa mwuga dusanzwe dukora, mu kuwukora neza, mu kuwukora nk'uko abandi basanzwe bawukora novuga nti ku rwego mpuzamakungu. Rero si akaryo kabaye ino musi gusa, noneho abasanzwe baratanguje rurya rupapuro twita charte de Marseille sur l'information et l'immigration baranatwemereye yuko bashobora kuzotunganya inyigisho nkarishabwenge ku bamenyesha amakuru b'abarundi ku kugene boshobora gushira mu ngiro ibiri muri rurya rwandiko. Aha naho nyene nibaza ko tuzosubira tubatere akamo kugira ngo baze turabire hamwe ubwo bumenyi dushobore kubwakira twese.